Abanyeshure babigeme biga mu kigo gifasha kwigisha imyuga abagendana ubumuga co kwijabe zone Bwiza commune Mukaza muri meri ya Bujumbura baratuyagira uko babayeho kwishure nuko babafata mu kibano. Mu kibano ngaha bimeze neza ariko ntaranshika ngaha muhiro niho haba gakengerwa ariko maze gushika ngaha naciye mbona yuko mfise intuze nanje mfise ijambo kubera ngaha nagiye mbona baza baranyigisha cane nkabona yuko aho nikengera ubwanje nije nikengera ariko ubu narahindutse maze gushika aha naramaze kubona yuko nanje mfise agateka ntabwo badufata nabi kweri baratwitayeho baratwaye nyine ubumuga bwacu nyine dufise bakatwubaha nta kuryana dufise. Abo bigeme bagendana ubumuga bagize ico basaba kugira babandanye borohewe mu buzima bwabo bwa minsi yose. Novuga yuko ikintu tubasaba cane nuko hobaho kubahirizwa umuntu amugaye. Yani kuvuga yuko hariho ikintu kishobora kunsaba yuko nshobora kwideplasa. Ivyo bintu mwashaka kudufasha nk'amakinga canke nk'amaproteze kugira ngo umuntu bishobore kumworohera none n'umwuga ariko arakora kugira ngo ashobore kurangura. Abantu usa makinga kuko hari ushika kagenda bagwa hasi hari nibora aho dukinga baza baragenderako. Bakaba kandi batanze impanuro kuboba bakibafata minenegwe. Bavuga ngo hari akazi k'abahungu n'akabakobwa. Bamaze gutahura yuko nta kazi k'umuhungu gahari nta kazi k'umukobwa gahari. Umukobwa arubaka akabarata akagira byose turabishoboye nanje bimwe ngenda ndabibona ko ngize ko ndabishoboye. Rero nk'impanuro notanga ku bandi ko mu misozi canke ahandi hari abandi bafise ubumuga ubu twebwe tugendana. Inyigisho nzokuraha ndazi yuko ari uwo nzigisha agatahura hamara akagirana akumva yuko atokwiganyira mu buzima bwiwe akumva yuko afise ijambo nawe mu gihugu canke no mu muryango agize yapfukiyemo. Naho basanzwe bafashwe neza mu nyigisho n'ingene babayeho aho kwishure basaba ko boza bararonswa umwanya wo gusohoka ico kigo rimwe na rimwe kugira bikunze bashobore kuza bararamukanya n'inshuti n'abagenzi babo.